Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11 n'igice z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu nihabwa icubahiro, ndongeye kubaramutsa kandi abaha ikaze mu ganiro cyanyu, iganiro cyacu ikanguro kuri bose. Ndabutse ko genda kibashikiriza nitwa Guy Merci Kubwayo. Ubwira kandi n'umunezero kubana namwe. Tugiye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo ubugombe bw'Imana mu ngo canke ubugombe bw'Imana muri mariage. Turiko turarabira hamwe ikijanye n'ubwizigirwa mu ngo. Ndabisubiyemo, turiko turabira hamwe ubu ikijanye no kuba abizigirwa mu ngo, kuba umwizigirwa kubamaze kubaka canke kubamaze gushinga ingo zabo, muga kandi n'ingene abataragira mariage canke abatarashinga izabo bo kwitegura kuzoba abizigirwa muri mariage. Bene data, nimba hari ikintu Satani ariko arakorera ko cyane muri kino gihe c'iherezo nuko ari karatera ingo nyinshi, hari amadivorce menshi, hari kwahukana kwishi, hari gutakaza ubwizigirwa kwinshi mu ngo. Ibyo byose biva ku kutaba abizigirwa no kuba abantu baragiye kugira mu mariage batiteguriye kuba abizigirwa. Bene data, dushobozwa byose n'Imana iduha inkomezi. Nimba Imana yaravuze ngo nico bituma muzobana karamata mukabana gutakivana, nimba Imana yaravuze iryo jambo nuko yari izi yuko bishoboka. Imana ntishobora kudusaba ibintu izi yuko bidashoboka, kandi yarateguye n'ingene byoshoboka. Nico bituma tugomba kwisunga Imana muri byose. Ku munsi w'ejo twako turaraba ingene usanga abantu bubakanye mugasanga sabizigirwa, ugasanga umugabo yarubatse afise umugore n'abana, mugasanga aryamana n'abandi bagore batandukanye n'izindi nkumi zitandukanye, araja mu bamaraya n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose navyo ugasanga n'abagore barabikora. Twarabonye akarorero mu itanguriro 9, akarorero katari keza atarako gukurikiza k'umugore yitwa muka Potifari. Muka Potifari yarafise umugabo, murumva ko yarafise umugabo yitwa Potifari. Mugabo igitangaje nuko muka Potifari yaguma agerageza Yosefu ngo baryamane. Sinzi kino kintu ko mucumva. Iyi ni mpwemu iriko irakora cyane mu bantu bubatse, ugasanga umuntu arubatse afise umugore afise umugabo, mugu ugasanga ariko aragomba kuja hanze. Bene data, ndabinginze iki kintu mwirikire neza. Tugomba kuba abizigirwa, mugomba kuba abizigirwa. Ijambo ry'Imana riradusaba kuba abizigirwa, kuba umwizigirwa ku mugore wawe, kuba umwizigirwa ku mugabo wawe. Rero bisigura ngo muka Potifari ni akarorero katari keza ko gukurikiza. Muka Potifari ni akarorero ko kutaba umwizigirwa mu rugo. Mugabo kandi twarabonye yuko Yosefu yarabyanse, aravuga ati sishobora gukora icyaha kingana gitya. Ugomba kumenya mwana data uri kuranyumviriza yuko guca inyuma umugore wawe cyangwa guca inyuma umugabo wawe ni icyaha, kandi nimba by'ukuri utinya icyaha, nimba wanka icyaha, nimba udashaka gukora icyaha, ntiwoshobora guca inyuma umugore wawe canke umugabo wawe. Rero ino mpwemu yari muka Potifari n'uwo munsi irahari. Abantu batabumbwa n'abagabo babo, abantu batabumbwa n'abagore babo. Ni mpwemu ihari, ni mpwemu ihari. Muko ijambo ry'Imana ndakunda ingene rivuga ngo ntimugahe Satani icyaha, ntimugahe Satani icyaha. Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo icyaha kiri ku rugi, ntiwugurure umuryango. Mwene majambo, ni wowe ufise uburenganzira bwo gufata ingingo, ni wowe gufata ingingo ukavuga uti ibi ndavyirinda cyangwa se ndavyirinda. Bene data, nagomba nabwiza ukuri yuko Satani ntashobora kudufata ku nguvu. Satani ntashobora kudufata ku nguvu. Nibikunda Satani ntashobora kugufata ku nguvu. Reka ndabwiza ukuri, Satani aza gahoro gahoro. Reka ndabereka ingene Satani akora. Ukwirinda ubusambanyi, Imigani ni igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere. Reka ndabereka ingene Satani akora. Mwana wanje, shira umutima ku bwenge bwanje, tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura, kugira ngo ugumye amakenga n'iminwa yawe izigame ukumenya. Umviriza umurongo wa 3. Kuko iminwa y'umugore w'icigenze itonyanga nk'ikimamara c'ubuki, kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Bene data, nashaka mumenye yuko Satani ntazagiturumbuka, atangura mu byiyumviro, atangura mu majambo wumva n'ibindi bitandukanye. Je tumugomba kugaba, ugomba kuba maso. Ariko ijambo ry'Imana rivugira ngo ariko iherezo yiwe rirura nk'umururazi, bitanga umenga birasoza, ariko iherezo yiwe rirura nk'umururazi.
birakarishe nk'ubugi bw'inkota, ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu, intambuko ziwe zimushikana ikuzimu. Nico gituma bene data mugomba kugaba. Ingaruka zo kutaba umwizigirwa mu rugo nta handi zijana atari mu rubabaro, kwicuza n'ibindi, no kuzana ibibazo mu rugo, no kuzana ibibazo mu rugo. Ndabutse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikiza. Nico gituma mutagomba guhiga ikibanza Satani. Satani ntimugomba kumuha ikibanza, mugomba kumwirukana. Imana nishimwe cyane. Ariko ndakunda ijambo ry'Imana ribandanya riduha impanuro ku murongo w'ino. None rero bana banje, munyumve, ntimukave ku majambo y'akanwa kanje. Uzomuce kure, umurongo w'8, uzomuce kure kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe. Umurongo w'9, ntiwihe abandi ngo bonone igikundiro cawe. Ndabisubiramo, ntiwihe abandi ngo bonone igikundiro cawe. Narubura kigongwe ntumumarireko imyaka yawe. Abanyamahanga ntibagahaga ibyawe, kandi ibyo waruhiye ntibikaje mu nzu y'uwundi. Nawe ukazoboroga ku iherezo ryawe, aho umubiri wawe n'amagara yawe bizoba biheze. Imana idufashe cyane. Umurongo wa 12, ukavuga uti ewe ngo ndanka guhanurwa, n'umutima wanje ugakengera guhanurwa. Yana amajambo yo kwicuza. Imana nishimwe cyane. Imana nidufashe bene data, tugomba kuba amaso tukaba abizigiga. Ndashaka ndabasomere umurongo wa 15. Niyo majambo nabasezeraniye ko nzobabwira ku munsi wejo. Ndabitse ko turi mu itanguriro 5. Murumvirize umurongo wa 15. Unywe amazi yo mu isoko yawe wiharije, n'amazi atemba yo mu iriba yawe. Iri jambo rifite isiguro rikomeye cyane. Iri jambo rifite isiguro ikomeye cyane. Umurongo wa 18 muruvize ingene bandanye uvuga, isoko yawe igire umugisha kandi unezerererwe umugore wo mu buto bwawe. Imana nishimwe cyane. Aya n'amajambo ariko duhamagara kuba abizigirwa, kubumbwa n'ivyo dufise. Isoko yawe igire umugisha. Imana nishimwe cyane. Urugo rwawe rugira umugisha, umugabo wawe agira umugisha, umugore wawe agira umugisha, kandi unezerererwe umugore cyangwa umugabo wo mu buto bwawe. Nk'intongokazi y'urukundo n'ingeregere y'igikundiro, amabere yiwe akubumbe ibihe byose, kandi wamuhimbagwa n'urukundo rwiwe. Aha turi mu Migani 5 umurongo wa 19. Murumvirize umurongo wa 20 bene data. Niki gituma canke niki cotumaga mwana wanje uhimbagwa n'umugore w'icigenzi ukagwa mu kigiriza utari uwawe? Uno murongo mwawumvise? Niki ga mwana wanje? Ijambo ry'Imana ikora duhanura. Niki gituma uhimbagwa n'umugore w'icigenzi, umugore atari uwawe, ukagwa mu gikiriza cy'utari uwawe? Ibintu byo byuzuye, abantu baryamana nabo bashatse nabo biyumvira, birababaje bene data. Bikwega umuvumo, nta mugisha uri mu cyaha. Niyo winjiza idayimoni y'ubusambanyi, idayimoni yo gucima mu mugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukayinjiza mu rugo rwawe, nta kindi uri kuriyemvita, uri kuratumira Satani. Ndababwije ukuntu Satani y'umutumiye azazanye amakado, azazanye impano, kandi nta zindi mpano afise, kuko Satani nta mpano nziza afise. Nukukuzanira ibigwara, nukukuzanira ibibazo, nukukuzanira ukutumvikana, nukukuzanira ibibazo. Igisuma kizanwa no kwica, kwiba no gutikiza. Nibyo bizana Satani. Cyo cyuma bene data mugomba kugaba ikintu cyo kubumbwa n'umugore wawe n'umugabo wawe. Ni ingingo ugomba gufata, kandi iyo ufashe ingingo Imana iragushoboza. Imana ntizogufata ku ngufu. Mugani niyo wavuga uti Imana ashoboza, ugafata ingingo, Imana izobana nawe. Erega Imana yarahitishije Adamu ati imbere yawe hari igiti kimenyekanisha ikiri n'icyiza, ntuzukige umunsi wakiriye kuzopfa. Mani majambo, Imana yaramuhaye uburenganzira bwo guhitamo. Imana yaramuhaye uburenganzira bwo guhitamo, kandi igihe Adamu yahitamwo gukora ivy'Imana mu bujiji, Imana ntiyigeze ivuze ugwamo ngo reka yari izi yuko ariko akora ibintu azi. Cyo cyuma bene yota mugomba kugaba, ugomba guhitamwo ubugingo. Imana nishimwe cyane. Ndasura ngo no murongo wa 20, niki cotumaga mwana wanje uhimbagwa n'umugabo canke n'umugore w'icigenzi ukagwa mu gikiriza cy'utari uwawe? Imana nishimwe cyane, kuko ingendo z'umuntu ziri imbere y'inyonga zuhora, kandi asena inzira ziwe zose. Imana nishimwe cyane. Umunyabyaha ukugabitanya kwiwe bwite niko kuzomufata, azodunuzwa n'iminyororo y'icaha ciwe. Imana idufashe cyane. Imana iriko iduhamagarira kuba abizigirwa. Nezerwa n'umugore wo mu buto bwawe, bumbwa n'ibyo ufise. Ntukagwe mu gikiriza cy'umugore w'icigenzi, ntukagwe mu gikiriza cy'utari uwawe, bumbwa n'ibyo ufise. Umugore wawe wo mu buto bwawe, umwe mwabana, umwe wareshe, umwe mwaganiye, ubumbwe n'ibyo ufise.
reka ndababwire kino kintu ndabisubiyemo munyumvirize neza bene data. Urukundo ni decision, urukundo ni ingingo ufata. Ntibisigura ngo ntuzobona abandi bantu, uzobabona mugi ikizokuzigama n'ubwizigirwa, ikizokuzigama ni ingingo wafashe. Ntibisigura kutazobona abandi bagabo abandi bahungu, ntibisigura kutazogeragezwa, uzogeragezwa. Muganda bibutse yuko na Yesu yarageragejwe mu bigeragezo byinshi bitandukanye, mugabo ngo byose yarabinesheje. Bisigura ngo natwe izo nkomezi twarazihawe. Birakunda yuko uba umwizigirwa nka Yosefu, birakunda yuko uba umwizigirwa nka Yosefu, birakunda yuko uba umugore w'umwizigirwa, birakunda yuko uba umugabo w'umwizigirwa. Ndabinginze bene data, kutaba umwizigirwa mu rugo bitumira Satani, kandi Satani yaje ibintu bigenda nabi. Ndabibutse yuko mariage yarubwira ngo turangure ubugombe bw'Imana. Ntidushobora kurangura ubugombe bw'Imana twafatikanije na Satani. Ijambo ry'Imana riratubwira neza ko atawokorera abami babiri. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Matayo 6:13 ngo uturinde wa mubi. Bene data, Imana ibarinde wa mubi, Imana iturinde wa mubi. Ndabinginze mwese muri ko muranyumviriza mube abizigirwa mu ngo zayo. Kuba umwizigirwa mu rugo ni guhesha Imana icubahiro, birahesha Imana icubahiro, birahesha Imana ishimwe, biranezera umutima w'Imana iyo umugore ari umwizigirwa, iyo umugabo ari umwizigirwa. Ibi na biriya ntibizoreka kuza, mugabo mushira imbere kunezereza umutima w'Imana no gushira imbere icyo Imana ivuga, kugira ngo ingo zanyu zibe zinesha, zibe izitsinda. Imana nishimwe cyane. Tuzobandanya ku munsi wa mbere turushizaho kurabira hamwe ingene tworushizaho kuba abizigirwa. Nibe ibintu byo dufasha kuba abizigirwa mu ngo, ikibanza cy'ubwizigirwa mu ngo gifite akamaro akahe, ibyo bintu byorushizaho kurabira hamwe. Mugabo uzi kutabaye umwizigirwa, saba Imana imbabazi. Wowe uzi yuko utabaye umwizigirwa, ca bugufi wihane, wongere unezererwe n'umugabo cyangwa n'umugore wo mu buto bwawe. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Ariko nk'uko ijambo ryatubwiye mu migani, mwirinde ubusambanyi, mwirinde ubushakanye, mwirinde icyo kintu cyose cy'icyaha mu rugo cyangwa mwe muri ko murategura kuzogira amamariage. Ukene kuvuga n'umukozi w'Imana tondere kuri 66 amajana 320 amajana 956. Ndabutse yuko abari hanze y'u Burundi mushobora gutanguza agasaraba amajana 257. Imana ibahezagire cyane. Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayi. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Shalom. Yesu nashimwe cyane. Imana ikomere umugisha wumvishe kino kiganiro cyiza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibe mu byawe. Nitwa Muhoza Olivier, ninjye muyobozi wa Muhoza TV. Nashakaga kugira ngo mutumire, hari ikintu cy'ingenzi tugira muri Muhoza TV. Hari gahunda nziza cyane tugira buri gitondo yitwa Nibature, kuva saa 11 kugera saa 12:15 tugendeye ku masaha yo mu Rwanda. Aho waba utuye ku isi hose watwandikira kuri iyo nimero turi bushyire hasi muri YouTube, muri message ya YouTube, ukatwandikira tukagushyira muri iyo groupe. Dusenga Imana mbere yo kujya mu kazi buri gitondo, kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Indwara zirakira, abantu barabohoka, ibyifuzo birasubizwa, n'ibihe bidasanzwe. Imana ikomere umugisha. Ndizera ko ndi bukubone tukajya tubana muri icyo gitondo kidasanzwe. Ugira umunsi mwiza. Be blessed.